Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Musangwa amahoro bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa kane igenekerezo rya kabiri ruhuma umwaka wa 2023 kaze mukurikire amakuru twabateguriye tuyahera ku ngingo nkuru ashimikiye ko abanyagihugu mu makomine ya Kanyosha na Muha mu ntara za Bujumbura hamwe n'igisagara ca Bujumbura bamirira kure inyifato y'insoresore zimbonera kure aho kuri uyu wa gatatu zabujije ibikorwa byose bijanye no kwiteza imbere kugira ngo abanyagihugu baje mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muca mu byumva muri ano makuru. Uburundi butera busubira inyuma mu bijanye no kurwanya ibiturire mu mwaka uheze bwasubiye inyuma ibibanza bibiri kugereranyije no mu mwaka wa 2021 bukaba rero buza mu bihugu 10 vya mbere ku isi byiziziwe n'igiturire n'ibinyene twabiteguye. Naye musitanteri wa komine Ruhororo intara ya Ngozi ngo yarakwiye kwikebuka akareka gutoteza abateshejwe izabo baba muri site ya Ruhororo aho muri kino gihe ngo ariko abagira ko iterabwoba kugira ngo bikunde batebomoke. Muraza kumva umwihwezo w'umunyamabanga nshingwa bikorwa mwishira hamwe Foske mukanya ibyo nido byano makuru. Sobire ndabaramutse hano makuru tere mu gisata cagati hakazi na muntu hamwe n'umutekano abantu 9 barishwe mu mihingo itandukanye y'igihugu 36 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ivyo tubisanga mu cegeranyo gisohoka burindwi icumu hari uharanira ibahirizwa ry'agati hakazi na muntu mu Burundi iteka muri rigiteka bakaba basaba ko abakora ayo mabi atandukanye bo kwirikiranwa. Seresero ribikiye ni cegera cyuje gisata cyo kumenyesha makuru mu muhari uharanira ibahirizwa ry'agati hakazi na muntu mu Burundi iteka. Umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka yagiye gusohora icegeranyo kijanye y'ihonyango ry'agateka kazi na muntu nimero 354 cyo kuva ku igenekerezo rya 2023 gushika ku igenekerezo rya 2029 umwaka wa 2023. Muri iki cegeranyo agateka kazi na muntu kifashe uko abantu 9 barishwe, muri abo 6 bakaba batowe ibiziga, abantu 3 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, abantu 2 barakubagurwa hamwe n'abantu 36 bahagaritswe bidakurikije amategeko. Iki cegeranyo kiradoma ko urutoki abakoze ayo mabi nabo akaba ari bamwe bagize urwego rw'imbonerakure, bamwe mu bagize urwego rw'iperereza, bamwe mu basirikare, mu bapolisi hamwe na bamwe mu bari mu ntwaro. Muri iki cegeranyo turavugamwo kandi ivyerekeye uburenganzira bwo kubaho, kwidegemvya, ikubagurwa biguma ku murindi uteye ubwoba mu gihugu. Umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka usozera usaba leta y'u Burundi gukurikirana mu butungane abagirwa n'ayo mabi atakuraba impunzi. Seresero ribikiye ni cegera cyuje gisata cyo kumenyesha makuru muri rigiteka. Ishira hamwe rukristo gishinze kurwanya gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu naryo akate Burundi imenyesha ko abantu 24 bishwe, umwe aranyuruzwa hamwe n'abandi 4 baborejwe igufa. Ivyo biri mu cegeranyo cy'ukwezi kwa nzero guheze. Iryo shira hamwe ryashiza habona mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Anita Gateretse ajejwe gutunganya ibikorwa mu ishira hamwe akate Burundi avuga ko mu bakora ayo mabi harimo imbonerakure zishigikirwa na bamwe mu nzego z'igihugu, hagasaba leta ko yokora amatohoza kuri ayo mabi yose kugira abayakoze bahanwe hisunzwe amategeko. Umvirize mu cegeranyo ca Kat Burundi kuvyerekeye agateka kazi na muntu cyakozwe mu kwezi kwa mbere. Kat Burundi yashoboye kumenya abantu 24 bagandaguwe, umwe yanyurujwe, 13 bahagaritswe bidahuye n'amategeko na 4 baborejwe igufa. Abakorerwa ayo mabi tubasanga cane mu mugambwe utegamiye ubutegetsi CNL canke mu bahoze mu gisirikare ca kera aho bita ex-FAB. Turabisanga no mu Barundi ataho bahagaze, mbere hakaba n'amabi akorwa mu miryango ariko ayo mabi ntaheze ngo ahanwe. Ayo mabi dusanga akorwa cane n'ugwaruka rw'imbonerakure, urwo gwaruka ruhabwa impigi n'abategetsi bamwe bari mu ntwaro.
muri uku kwezi kwa mbere kurangiye haribonekeje cyane n'ibiziga byagaragaye mu nzuzi mu mashamba cyane cyane mu ntara ya Cibitoki aho abari mu ntwaro baca bihutira kubifuba atamatohoza akozwe kugira ngo hamenyekanye icyatumye abantu bagandagurwa mbere n'imiryango yabo ibimenyeshwe kugira ngo bafubanwe iteka nk'uko imico y'abarundi isanzwe ibikora. Tugasaba rero leta yuko hokorwa amatohoza kuri ayo mabi yose abayakoze bagahanwa hisunzwe amategeko. Tugasaba inzego z'inama nshingamateka, inzego z'ubutungane, urwego rwa CNDH gukora ivyo zijeje kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe ku barundi bose mbere n'ababa mu Burundi bose. Uwo yari Anita Gateretse ajejwe gutunganya ibikorwa mw'ishirahamwe Rukristu Akate Burundi. Musanteri wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi mwari mwavyumvise mu ncamake ngo nta bubasha afise bwo gukura abateshejwe izabo mu matongo yabo ari muri site ya Ruhororo kuko ari leta yabahaye kuhaba. Ivyo bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Force Ernest Nkurunziza agatera kamo musanteri wa komine Ruhororo Mamerte Birukundi kwikubita gashi akareka gutoteza no kuryanisha bene Burundi. Kurikira Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Force. Musitanteri wa komine Ruhororo yaranzwe kuva ashikiriye iyo komine no gutoteza abateshejwe izabo mu bwicanyi bw'1993 baba muri site iraho nyene hafi y'ibiro vyiwe muri iyo komine. Mamerte Birukundi yanena ntaryo yitonesha ku barongoye umugambwe uri ku butegetsi yikundwa kaza mu kwerekana urwanko afitiye bene wabo bateshejwe izabo kugira ngo agumane ubutegetsi abanje guhemuka no guhonyanga agateka k'abantu n'amategeko y'igihugu. Musitanteri nta bubasha afise bwo gutanga no kwaka amatongo abanyagihugu arongoye. Inkambi z'abateshejwe izabo bazihawe na leta y'u Burundi kugira ngo ibakingire umutekano mu gihe bariko bicwa batotezwa ku mitumba babamwo. Kugomba rero kubasubiza ku mitumba baje bavamwo si igikorwa ca musitanteri na gato, ni leta yonyene itanga intumbero y'ico abo bantu bakorerwa. Dusaba rero musitanteri kureka kwiha amenyo y'abatwenzi mu gutoteza abajejwe gukingira. Tumusaba guhagarika kwikundwa kaza ku banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bamwe bamwe bugarijwe n'urwanko n'inzigo y'akazikira bafitiye abateshejwe izabo, kuko bamwe bamwe muri abo banywanyi bafise uruhara ku vyashikiye abo barundi bari mu makambi. Mamerte Birukundi akwiye kumenya ko gutoteza bene wabo atagateka n'icubahiro bimuha, ahubwo ko akwiye gushira imbere kunywanisha barongoye aho kubacanishamwo, kuko ingaruka mbi ry'ubwo bube gito yorora zitazomusiga amarembe. Dusaba leta y'u Burundi guhana ikiyanikiriza abarongozi nk'abo barenga amategeko bakajyanisha abo bajejwe gutunganiriza abo bajejwe kurongora. Uwo yari Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Force, ishirahamwe riharanira ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi IDHB mu mfunyapfunya y'igifaransa ryo bibona ko mu mwaka uheze w'2022 ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryagabanutse ugereranije n'imyaka yaheze. Ku bw'iryo shirahamwe amwe mu mabi yakozwe mu ntumbero yo kugabanya ingufu z'abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Emile Nibasumba mu gusigura ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na leta, ishirahamwe IDHB ritanga karorero k'abanywanyi babiri ba CNL bakubiswe barashaya kuwa 13 Myandagaro mu 2022 bagiye mu nama yari yatunganijwe n'uwo mugambwe muri imwe mu ntara zo mu buseruko bw'igihugu. IDHB ikavuga ko iyo dosiye yabo yahavuye inigirwa mu menshi igeze mu gipolisi c'Inyamiramabi bari bituye. Abajeje intwaro hamwe n'umugambwe CNDD FDD nabo nyene ngo barabandanya kuburabuza ibikorwa vya CNL. Ishirahamwe IDHB
rimenyesha ko abajejwe intwaro bategetse CNL guheba amanama n'ibindi bikorwa mu ntara nyinshi harimo Kirundo, Ngozi, Rutana, Makamba, Ruyigi, Gitega na Bubanza. Ariko rero IDHB ikabona ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 ibijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu byagabanutse ugereranije n'imyaka iheze. Ishirahamwe IDHB rikavuga ko ubwicanyi bwa politike hamwe n'inyuruzwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abiketswe ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bakabugwa irengero navyo nyene byagabanutse. Igitigiri c'ababorezwe gufa n'abakozi b'iperereza hamwe n'abapolisi naco nyene ngo caragabanutse mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu rikavuga kandi ko mu bihumbi 2022 imbonerakure zitari zifise amakari ntayo mu yindi myaka mu bijanye no guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abo mu mugambwe CNL. Ishirahamwe IDHB risaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubandanya hindura ibintu na cane cane mu bijanye no gutsimbataza umwidegemvyo wa politike hamwe n'uw'ivyiyumviro muri iki gihe igihugu kiriko kiragana mu matora yo mu bihumbi 2025. Arakoze Emile Nibasumba. Iyi muriko murakurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turuhuke gato dushe tubanganiriza n'amakuru mu bijanye n'intwaro. RPA Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Amagorwa abafungwa bariwe yunyugwa no kutagira isaganirizo k'amabehero yuzuye, kudacibwa imanza ku gihe, kuvundira mu munyororo kubahejeje ikiringo cyo gufungwa, kutivuza, kutaronka ibifungurwa n'ibindi. Mu kiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri uyu wa gatanu itariki 3 Ruhumu mu mwaka turimwo kuva isaha 5 zo mu gitondo ku masaha y'Ibujumbura. Abatumire bazoba ari Domitiano Ndayizeye yahoze arongoye Burundi, Eugene Nindorera yahoze arongoye ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu na Germain Rukuki aharanira agateka kazina muntu. Bazoterera ivyumviro ku muti wotorwa kugira agateka k'abanyororo barenga 12,000 kubahiriza. Umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Karuzi akaba n'umwe mu badandariza ku mugwa mukuru wa komine Buhiga aragirizwa gushaka kuburagiza abandi badandaza kugira bari wenyene yivugira hagezaho aja gutegeka abafise amazu y'ubudandaji amwegereye gukuramwo ababa babapangiye. Abanyagihugu bakabona ko aragatotezo ariko arabagirira yitwaje umugambwe. Ni nkuru ya Elvis niyo mwongere. Uwo mukuru w'imbonerakure mu ntara ya Karuzi abuza abandi kudandariza hafi yaho adandariza yitwa Nestor Batazira Binurire. Abanyagihugu muri komine Buhiga bamenyesha ko iyo mbonerakure igirisha ry'uko bamurusha abakiriya agaheza akabadendereza ko batakwije ibisabwa mu bijanye n'isuku mu gihe ari we atavyubahiriza. Umviriza uyu munyagihugu. Kariye ikintu byifashije nitwa Nestor Batazira Binurire. Hanyuma ndabanje gutoteza umutetera hanya kuzirira aho hantu n'ikiyatwaye. Icyo gihe rero urabana n'indabo yafite abakiriya akamukuraho ku nguvu mutarayiwe. Ubu rero yasubiye kwirukanisha ubundi muhungu isondahashe yarivuga kandi kabera amavunyiwe. Ndahagahereje kumurega aho bishoboka basanga n'ibikunda bitwaje ngo n'amatwari kandi basanga zitwaye kubishizogo. Kandi ubwo yari wumva avuga ivyo nawe nakabara icyo afise ntatwari bikazwe. Iyo mbonerakure imaze kubona ko uwo mudandaza vyanse ko ahava yaciye yija gutera ubwoba ubupangishije uwo mudandaza ngo amwirukane. Ivyo ariko bikaba bitamworoheye. Ubu rero n'uwo yari yapangiye uwo muntu kubera uwo muntu ariwe yavuye bakoze ivyaruro yaciye asora amafaranga iyo yabase yamuhaye 500,000 ashaka umukuru w'abadandaza ngo yamuhe. Nawe acamubwira ati umupangayi arafise ikiringo cyo kumukuraho utambwiriza kumara amezi 3 ariko arakora kugira ngo ngere ahandi muri ivyo bintu vyiwe yaguze yakora ibikoresho nka etajeri kugira aronke abishyira. Rero abantu bakababazwa n'uko tuguma toteza abantu aho babaza ko kwikorera utw'iwabo. Uruganda rwa RPA twarondeye aca baseme Terence musanire wa komine Buhiga kugira tumubaze ivyuwo atwara imbonerakure atoteza abo badandariza hafi yiwe, akaba yatubwiye ko afatiriwe n'inama.
Elvis niyo mwungere. Ahandi havugwa imbonerakure zica zigakiza ni muri quartier Kamesa, haba ku ruhande rwegamiye komine Kanyosha intara ya Bujumbura hamwe n'uruhande rwegamiye zone ya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyu wa gatatu imbonerakure zikaba zarahagaritse ibikorwa byose biteza imbere abanyagihugu, zibakubitira kuja mu nama z'umugambwe CNDD FDD. Iyo ngendo abanyagihugu bakaba bayiyamiriza. Idonido na Onezime Dushimagize. Kamwe mu burero butangwa n'abanyagihugu mu Kamesa muri zone Musaga hamwe n'igice gito cyo muri zone Kanyosha ni inama y'umugambwe CNDD-FDD yabaye kuri uyu wa gatatu mu Kamesa. Nkuko bishikirizwa n'abanyagihugu baho mu gihe bari bazi ko iyo nama yerekeye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bonyene ngo baguye mu gahundwe babonye imbonerakure z'uwo mugambwe zihatira abanyagihugu bose kwitabira iyo nama. Uwo munyagihugu avuga ko ibikorwa vyabo vyahungabanijwe. Izo mbonerakure nyene ziraduhanze ibintu bisariye kuma bisubira kudabuka mu bihe biheze. Umukuru w'igihugu yasa n'ugomba kubishira ku rutonde, ariko ubu byabuze. Aha muri quartier Kamesa hari ikoraniro ry'umugambwe CNDD-FDD, bariko abantu bose abari mu mugambwe wabo n'abatari mu mugambwe wabo. Ikagiye kutubabaza rero gusumba nuko umutaga wose agasoko abantu baho hantu abafise amabutike yitwa ko ari muri Muha kanini yigeze yugurura, babujije kabisa ko abantu bikorera imirimo yabo. Izo mbonerakure zabumaze cyane ko abo banyagihugu bavuga ko babaje cane niyo nyifato y'imbonerakure, bakavuga ko atakindi kibatuma babahatira kwitabira mu manama y'umugambwe ku nguvu atari ukwerekana ko umugambwe CNDD-FDD ufise abanywanyi benshi ngo kandi atari vyo. Kubera babona nyene ko abanywanyi bafise barinda gutororokana kugira begerane berekane ko bariho. Nukuri vyatubabaje twebwe abanyagihugu, vyatubabaje cane kuko kubona twirirwa umunsi wose tudakoze, kandi abafise utwo tubutike duto duto, abakora utwo turimo tundi duto duto, bose tugori abagira iki, aho hose mirimo urumva ifungura y'uko iyo mirimo tuyikoze. Urumva rero batugiriye nabi, hamwe ivyo vyogenda bibandanya gutyo mu gihugu, umuntu yibaza ati mbega none ya matora baririmba ngo azoba meza 2025 nayo azoba ameze gutyo. Nukuri vyatubabaje cane. Iyo nama abanyagihugu bategekwa kwitabira ku nguvu ngo yayirongowe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Muha hamwe n'urongoye umugambwe mu Kamesa. Onezime Dushimagize na wewe urakeneye. Tukiri mu gisata c'intwaro nyene, Burundi buri ku rutonde rw'ibihugu 10 byamunzwe n'igiturire kuruta ibindi kw'isi, bukaba no mu bihugu vya mbere muri Afrika y'ubuseruko. Icegeranyo cishira hamwe Transparency International cerekana ko Uburundi butera busubira inyuma mu bijanye no kurwanya ibiturire. Mu mwaka uheze w'2022 bwasubiye inyuma ibibanza bibiri ugereranije no mu mwaka w'imbere yaho. Eric Niyonzima mw'idonido. Amanota 17% gusa ni Burundi bwaronse umwaka wa 2022 mu bijanye no kurwanya ibiturire. Mu bihugu 180 rero Uburundi bufite ikibanza c'ijana 71. Ico kibanza Uburundi bugisangiye n'ibindi bihugu Guinea Equatorial, Haiti, Korea ya ruguru hamwe na Libya. Guhera rero muri 2020 Uburundi bwakorotse amanota 2 mu bijanye no kurwanya ibiturire. Mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi buri inyuma y'u Rwanda ibibanza 117 bwo busanzwe buri mu kibanza ca 54. Tanzania izo bwa kabiri. Mu bihugu vyo mu karere bifite ibibanza vyiza mu kurwanya ibiturire ifite ikibanza ca 94, ikaba iri imbere y'u Burundi ibibanza 77. Mu karere Kenya ifite ikibanza ca gatatu mu birusha amanota meza ibindi bihugu mu kurwanya ibiturire, ifite ikibanza c'ijana 123. Uganda ifite ikibanza c'ijana 142. Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo ifite ikibanza c'ijana 66. Mu karere rero Burundi burusha igihugu ca Sudani y'Epfo gusa cyo kiri mu kibanza c'ijana 78 ku rutonde rwa Transparency International. Transparency International rero ivuga ko ku ruhande rumwe ibiturire bituma amaleta atabubasha bwo gukingira abanyagihugu bayo, abo nabo ntibabe bakizera, ibeza bigatuma hama kaga k'umutekano buke bikagenda bitakwamaza amaleta mu kubungabunganya umutekano. Ku rundi ruhande Transparency International ivuga ko injyane zituma hari n'abazikika inyuma mu kurya ibiturire no kuburabuza utwigoro tw'amaleta mu ruganda rwo kurwanya ivyo biturire. Transparency International ivuga ko ibihugu nka Guinea Equatorial cyo kimwe na Somalia, Sudani y'Epfo n'Uburundi biri mu vya mbere vyanunzwe na ruswa kuruta ibindi muri Afrika, bibandanya kununuzwa n'akagwi k'abantu bari ku butegetsi n'ababegereye. Mu Burundi rero kwa 77 ntwarana mwaka wa 2020 muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu yiyamamariza kurongora igihugu, yemereye abanyagihugu ko kurwanya ibiturire azobigira nk'ikigwanisho ari nkamwe yobaye yasinze. Amaze gutorwa President Ndayishimiye yanabigarutseko umunsi arahira gutwara igihugu. Tugira dushinge leta mvyeyi yegereye kandi yumviriza bene gihugu, ikanabahamagarira gufata iya mbere mu kudoma urutoki ku barya ibiturire n'abasesagura itunga rusange. Aho ari we wese yabo wigenga canke abahurikiye mu mashirahamwe aranira iterambere ry'abene gihugu
ahamagariwe kubigiramo uruhara na kare ngo inkware yitwa n'umureresi. Nta kwidoga gusa ngo bariye ibiturire ariko ntubashengeze. Tumenye ko kurya ibiturire, ugusesagura no kunyonyeza ubutunzi bw'igihugu ari umuziruzigwa. Bamwe mu bakurikirana izi ntwaro ibereye mu Burundi rero bati leta mvyeyi yaruciye rutarama. Eric Niyonzima urakoze. Mu bijanye n'ibidukikije, ibinogo bikugwamwo ibumba ryo gufyatura amatafari canke bigacukugwamwo amabuye birabangamiye indimo n'ibidukikije mu ntara ya Gitega biturutse ku kuba bitazibirwa. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko ingaruka zo kutazibira ivyo binogo ari gwirirana ry'inkukura, bagasaba ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu bidukikije kugira ico bukoze. Eroge Divin Remesha ahavuye ibumba ryo gufyatura nk'amatafari asigara ikimanga giheza kikuzuramwo amazi. Ibumba naryo barikura mu ndimo ziba ziherereye mu myonga. Abagura iryo bumba ryo gufyaturamwo, bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko babwira abanye n'amatongo ko bazoheza bakazibira ibimanga bahejeje gufyatura. Ivyo kandi navyo biyemeza mu gisata OBM kigenzura ivy'icukugwa ry'ubutare ni kariyeri. Naho bavyemera, amasoko yacu amenyesha ko ari hake bagenda bazibiye aho bakuye ibumba. Bamwe muri banye n'amatongo akugwamwo ibumba baridogera rero barigura, aho bavuga ko isi zabo zitagishoboka kurimwamwo, mu gihe kandi n'amahera ngo bahabwa abari make ku bwabo. Aha mwamenya ko ibumba riri ahantu hapima imetero 10 kuri 10 igurwa hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 vy'amarundi. Iruhande yaho hari n'ibindi bibanza bigeramiwe nk'ibikugwamwo amabuye yo kubakisha biba biherereye ku misozi. Bivanye n'uko batazibigwa, ahaba hasigaye ibimanga biraheza bigatuma ibiti n'ivyatsi biba bihari bidasubira kubaho. Ibihezo bikagira ingaruka ku bidukikije nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baba munsi y'iyo misozi, bamenyesha ko inkukuri batera muri iki gihe ari nyinshi kuruta igihe hatari bwakugwemwo amabuye. Ari nako basaba ko abimvye amabuye bagasiga batazibiye ibinogo bogaruka bakabizibira bakahatera n'ibiti narirya ngo banazwi. Kandi n'ubushikiranganje bw'ibidukikije biciye ku mushikiranganje aburamutswa Sanctus Niragira bwagabishije mwene abo bantu. Nivyo biraboneka ko rimwe na rimwe usanga batariko barabikora uko bavyiyemeje, ariko bagomba kubamenyesha yuko tugiye gutangura kubafatira ingingo zikomeye cyane ruhasha kugira ngo aho bakoreye basige bahatunganije uko bahasanze, kuko biraboneka ko biri mu bintu byonona ibidukikije. Ivyo umushikiranganje Sanctus Niragira yabishikirije igenekerezo ya 16 ukwezi guheze, aho yariko yerekana ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca kabiri cy'umwaka w'2022. Yapeye amuhamagaye kuri telefone ngendanwa yiwe kugira twumvishe ashikiriza kubivugwa na bamwe mu banyagitega muri kino gihe, ariko turamukena. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ako hambere. Kuri uyu wa kane tukaza kurabira hamwe ibijanye n'umugigwa wo kugisha no kugishura, insiguro yawo, uko wakogwa n'igihe abarundi baho hambere bawukorerako. Ikiganiro ako hambere mu gishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Ikiganiro cakahise, amayagwa n'imivugo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bica kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, na cyane cyane mwebwe banywanyi b'ikiganiro ako hambere. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya kabiri ruhuma umwaka w'2023 tuza kuganira ku bijanye no kugisha be no kugishura. Mbega kugisha byakogwa gute? Byari bifite akamara kahe? Byakogwa n'abandi? Ibi ni bimwe mu bibazo tuza gucija nino muri kino kiganiro cacu, dufashijwe n'umutumire wacu ari we Arsene Bisabuzi, umunyakaranga akurikiranira hafi umuco n'akaranga by'abasokuru, akongera akaba anarongoye umugwi ndangakaranga Amararo. Kuri mikro muri kumwe nanje Marie Ange Irakoze. Kazi
ndasubiye kubaramutsa. Kuva kera na rindi abarundi bamye ari abantu bakunda korora na cane cane inka, ariko naho biruko vyarashika uburagiro bugakeha bivanye n'ubushobozi umuntu yaba afise canke n'ikirere kitaba cagenze neza. Ico gihe baca bakora ico bita kugisha, no kuvuga gukura inka aho zari zitungiwe kubera ikibazo c'ivyatsi zikajanwa mu yindi komine canke mu yindi ntara zishobora kuronkamwo ivyo zirya bikwiye. Mbega none ni ryari umworozi yafata ingingo yo gutwara inka kugisha? Aha umutumire wacu Arsene Bitabuzi arabitwiganira, yongere anaducire ku mayange ukungene batunganya n'ico kibanza cyo kugishiramwo. Kugisha ntibagisha uko babishatse, bagisha kubera ibihe bibabwiye ko hageze kugisha. Watanga wibaza neza uti bagisha ryari? Kenshi bagisha muri gitugutu ukwezi kw'icumi. Abantu bakuzi kuborozi b'inka, ukwezi kw'icumi n'ukwezi kutari koroshe cyane kuborozi b'inka. Ni kwari koroshe kubera iki? Tumenyereye ibihe bitarahinduka, ariko n'ubu nibaza ko bitarahinduka cyane. Imvura ikunze gutasura mu kwezi kw'icenda. Burya kwezi kw'icenda iyi imvura itasuye, inyuma yaho gatoyi ni igihe kitaba coroshe cyane, kuko igihe c'ici aborozi baracitegurira bakabika icyo bita ibibara cyangwa ibiyogori, bakanatera n'ubwatsi za kumu cyangwa ibibingo n'ibindi icyo bita amasitariya. Ibyo byose kwari ukwitegurira igihe c'ici, kuko igihe c'ici cyaba kigoye. Ni ukuvuga ngo imvura imaze gucika ubwatsi bwaca butangura bukuma ku misozi, iyo bwumye bukanahera baca batangura kuzigaburira. Rero bimwe nariko ndakubwira, batangura kuziragira mu ibiyogori bakuyemwo ivyimburwa. Dufate aho baranduye ingano mu mugamba barimo ingano, aho bakuye ibiharage cyangwa ubwishaza hasigara ubwo ari ikiyogori. Ibyo bari bafise igihe cyo kuheza bakaragira inka muri ibyo biyogori, bagaheza bakabijanisha na bwa bwatsi nakubwira batera bwatsi bisakumu canke sitariya canke ibibingo. Ibyo rero mu kwezi kw'icenda byaba bikihari, ariko bisa n'ibiriko birahera. Imvura imaze gutasura mu kwezi kw'icenda rero, na bwa bwatsi bwaba buri ku musozi niho bwaca bwumanye neza nyakuma gushika mu kwezi kw'icumi, kuko imvura yaratasura, izuba rigaca ryaka, ubwatsi ntibwaba buragera gusubira kunaga. Ico gihe bwaca bwuma, n'inka niho zaya zimererwa nabi. Barabizi cyane aborozi b'inka, ukwezi kw'icumi ni ukwezi inka zaca zonda cyane, izitakibasha benshi barazihereza isoko baga bakabaga. N'inka yanyagiwe muri ico gihe yabimerewe nabi. Ni ukuvuga rero ico gihe ukwezi kw'icumi kwa gitugutu niho babona yuko umworozi novuga bwasa n'uwabumwiriye ko yaca abona yuko atasiganirizo risigaye aho hantu ari, niho yaca yiha umugambi wo kugisha. Bagaheza bahagisha berekeza mu ntara novuga atanka zimenyereweyo nka za Kumoso n'ahandi Imbo, niho haba hasigaye uburagiro honyene, kuko haba hakiri ubwatsi ku musozi nta nka zaba zihari ngo ziheze zirishe. Imbere y'uko bagisha harabaho kugendereza. Aba baje kugendereza nabo rero nibo bita abatatsi. Aba batatsi rero baraja kuraba ahari ubwatsi bw'inka nuko hameze aho hantu, bakaraba yuko aho hantu bazogishira zitazogwa ku bugi ni ukuvuga yuko atamanga zihari ngo zizoheze zitemba. Bakaraba yuko hameze neza, baraheza bakaraba ko aho hantu hari amariba ni ukuvuga ahantu zizoshokera canke aho bamwe bita ku rugomero. Bakaraba nuko hari n'ibiyaya bizotuma izo nka zarishije zikanywa amazi, zizohera zikavyagiramo, kandi wanashaka ni naho zaheza zikaba ko niho baca bacumbika. Ba batatsi bagenda baraheza bakagaruka bagahana isango canke bagahana umunsi wo kubishirako. Naho rero kugisha vyakogwa n'uwari we wese, carazira kikaziririzwa ko uwo mugigwa ukogwa n'abantu b'igitsina gore. Ariko naho biruko, ahanini hagisha abantu bakuru mu muryango, abo bita abashinga ntahe bigisha, wasanga ari bo bakuriye abandi mu myaka. Ariko rero naho rimwe rimwe byaba ngombwa ko inka zija kugisha, ntizagenda zose bivuye ku mvo zitandukanye. Umutumire wacu agire ngo adusigurire. Kugisha ntibyashoboka yuko ushobora kugisha ngo urare ufite iyo ugiye, kuko bitwaza impamba. Bari bazi yuko bashobora kugera ahantu bagasonza bakanyotegwa bukanabirira ko cyane n'imvura ikagwa
iyo habaye impamvu ituma batabandanya urugendo mu kugisha bararaba aho bageze bamaze kubona yuko hameze neza yuko bashobora wanashaka erega bagenda bararagira zagenda zirarisha inzira zacamwo iyo babonye hari ubwatsi bararagira aho hambere hahise amahoro yari ahari nta muntu yaza kuvuga ngo undagiriye mu bwatsi iyo bariko baragisha icyo gihe bakamye bashobora gushika ahantu umwana akeneye amata cyangwa umubyeyi akeneye amata yaraza bakamuha amata nicyo gituma nawe nyine inka yarayitambutsa canke akayigaburira iyo bageze ahantu hameze neza zararisha zikanywa amazi bwije zikaryama hama bukeye zigakomeza urugendo byari bisanzwe ariko inka zitagisha zari nk'imvyeyi iheruka kubyara bavuga ngo umubyeyi aza wese ni kujya ku mubyeyi n'inka iherutse kubyara rero ni nk'umubyeyi yari ikeneye kuruhuka nayo nyene bakayarika ikamererwa neza carazira kwiruha carazira kwibura ivyirya muri bimwe navuga bategurira inka babona yuko izoheva ishobora kuba yobyara inka barayiharurira nka kubyara n'umuntu aharurirwa babona yuko inka ishobora kubyara muri uko kwezi kwa nzobigirane ni ukuvuga uko kwezi atabwatsi buhari barayibikira ibyirya ni ukuvuga ngo icyo gihe barayarika nayo bakayibyirya iryamye ngaho itaruha ngo ijye kure naho yaja kurisha yaja muri bya biyogori igaheza igataha n'amazi bakayisanza ngaho ikanywa cyangwa urugomero rutari kure cyane ikagenda aho babona ko idashobora kuruha iyindi nk'itagisha ni kujya bavuga ngo eregajya umusaza bunyaga ubugabo n'inka ishaje ntiyagisha urumva ntibyashoboka kwitambuka bigere kure kuko mu kugisha urabona uri kurava nko umugamba wagishiye dufate nko mu kumoso urabona ko urwo rugendo atari rwa hafi inka ishaje rero ntiyaheza ngo igishe niyo migubiri itagisha ni ukuvuga ko mu yandi majambo iyindi mice y'inka yose yaragisha duhereye ku mashashi ku mikurira n'izifite amezi atarakura cyane zikibasha zaragisha Nubu ikiganiro nako hambere nk'uko mwavyumvise tukaba uyu munsi turiko tuganira ku bijanye no kugisha vyakorwa aho hambere hahise. Inka rero zimaze kurangiza urugendo ruzishikana aho zateguriwe haca hatangura igikorwa cyo gutunganya neza ico kibanza gishasha ubone ko uwo mugigwa washobora kumara igihe kirekire. Iyo myiteguro yose ikaba yaba kugira ngo inka zumve ko zisanze muri ico kibanza gishasha zitari zimenyereye nk'uko umunyakaranga Arsene Bitabuzi abandanya abitugira ku muriri. Ikintu ca mbere cyakorwa aho hantu kwari ukuzingazinga icyo kwita isago. Isago zazingwazingwa ubwa mbere zari isago z'inyana ntonto no kuburya n'inyana ni nk'umwana n'inyana rero bagerageza yuko itakanya idasonza kujya bafata umwana w'umuntu bakaraba yuko bashobora kubaka isago izo nyana zishobora kwikingamo imbeho zishobora kugamamo imvura ziruhukiramo muri makeyi. Hanyuma ibyo rero byaheza bigategekwa na wa mushinga ntawe wigisha mu nyuma rero baheza bakubaka isago z'abantu. Abo bantu mvuga ni babungere bamwe baja kuzigisha nabo nyene izo sago barazubaka bazikingamwo izuba bazikingamwo imvura bazoraramwo hama hagati na hagati bakasiga imbuga y'abateramyi bazoteramira baba bantu na zanka kugira ngo ntihagire ikibaca mu ryahumye mw'ijoro basinziriye. Umwungeri n'umusirikare mukundi umusirikare adashobora gusinzira urugamba rutararangira ni nako n'umwungere adashobora gusinzira aragiye canke ari mwigishiro. Hariho ibikorwa bikorerwa inka mu buzima busanzwe niyo batagishe. Biriya bikorwa bisanzwe bikorerwa inka mu mico y'ikirundi ku mworozi no mwigishiro byarakorwa. Ibyo navyo si bindi nuko inka mu gitondo ikibyuka urayihanagura hanyuma icyo bita gucanira bicaniro benshi barabizi. Hanyuma inka iyo wagiye kuyiragira canke iyo wagiye ku rugomero hariho ibikorwa wanashaka mu gifaransa nico bita poesie pastorale. Inka ziravugirwa amazina, inka zirayirimbirwa, inka zirabonekeshwa nimba ziri ku rugomero. Icyo gihe cyo mwigishiro ibikorwa byakorwa nimwe n'ibyo byo wanashaka byakorwa mwihariko udasanzwe kuko burya inka ni nk'umuntu. Inka zarabona yuko ziri ahantu zitamenyereye kurya inka ishobora kumenya sebuja ni nako imenya yuko yahinduye ikibanza. Abantu benshi barabizi umuntu iyo yahinduye ikibanza ntasinzira kugira ngo rero izo nka ntizihebe zibangamirwa no guhindura ico kibanza ko abungere bazo baheza bakaziganiriza muri rwa rw'imizizi
zimenyereye kuganiramwo n'umwungere wazo canke na sebuja wazo rero ibikorwa vyihariye vyaravuye amazina n'ibicuba bikazaririmba hano bishaza biduga we mbaza nozugwa mutwigiriye umwungere w'inka yaburanze nkaburagira amarambaza nozugwamo we mbaza nozugwamo zantumagije zantumye kamagambure ngo akana k'inka karashonje. umugirwa wo kugisha rero wari umugirwa w'iteka kandi wakogwa n'abantu b'icubahiro ari naco gituma abaja kuwukora bagenda bitwaje ibikoresho bitari bike harimwo amacumu n'imiheto byabafasha kurarira ubwo busho bwabo kugira ngo ntihagire abasuma babaca mu ryahumye canke ibikoko biza kurya izo nka. mu bindi bitwaza harajamwo impamba zigizwe n'ibifungurwa be n'impuzu z'imbeho nk'uburengeti eka bakanitwaza ivyansi byo guhaza kuko byashika hakagira inka zivyarira mw'igishiro canke mu nzira. abakunzi bazo tubonanira ku nama ntimurabeshe yo zizorisha umuyonga twibyukire twizindukira umutwenzi wa mbere imbere y'inka mwungere waburanze nkaburagira. erega iwacu harahora imfizi ahora ikora izindi mu maso bakabeshera imanga yari ifise igikanu narayikunda nayisabiye imana yo mu mararo nayimangazine zozo hariho abazi yitanze mwandangamwe. mbega none ko twumvise ico barabirako kugira bamenye ko hageze kuja kugisha nikihe kimenyetso cabafasha kumenya ko hageze kugishura? naha nyene umutumire wacu Arsene Bitabuzi asanzwe ari n'umwungere w'inka arabisigura aho anavuga kimwe mu bimenyetso bikuru bikuru vyerekana ko igihe kigeze n'ingene baheza bakitegurira uyo mugigwa. imvura iba yatanze urabyumva ubwatsi bwanaze imisozi byasubiye gutotahara urabona ko hageze kugishura. ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane kenshi hariho urusazi rwaba rukaze rwajya inka ubwo rusazi iyo rwakaze rwose rukabangamira izo nka cyaba n'ikindi kimenyetso cy'uko hageze kugishura. ukwezi kwa Kigarama muri rusange byasha zigishura kuko kubera mu kwezi kwa Mutarama usa n'ukutangira niho rwa rusazi rwaba rutanguye kuvuga yuko umuhinga nawe wiraho rero yaraheza gatuma guteguriza aho bazoshikirwa ko benga inzoga abungere bazoheza bagashira kwaba ari kwitegurira babandi bagishuye nazanga kuko nk'izo nka nazo nyene zaritegurirwa agategura amazi agategura ikiguriro kuko izo nka nazo nyene uko bakiriye abungere bazo nuko n'abarasatira kandi twumvise yuko ashobora kuza ariho ivyatsi nazo nyene baritegurira umuvyeyi bakamenya ngo inka yavyaye bashika bayakira gute mbega inyana yoyo barayakira gute mbega barasanga bateguye ivyatsi n'ivyakirizo mbega baramenya ngo bashobora gusanga bakungiye ibyakunze ibintu nk'ivyo umunsi n'inzira bazogishurirako navyo nyene byarategurwa bigaheza bikaja mu ngiro. uwo mukiriya nawe wigisha akababwira ati umunsi mwaka bizogishura ni ukuvuga yuko mw'iryo joro baraba ingaragu ni ukuvuga ko mu yandi majambo abo bita ingaragu nk'abasore kuvuga yuko barara ntiguca kugira ngo bavyuke bitegurira kugishura. ikigo cyose kidasanzwe gutera gituma badasinziriye nico gituma bavuga yuko umuntu yaraye ingaragu. ariko icihariye mu kugishura nuko bashobora kugishura harimo imitavu yavukiye ni igishiro ni ukuvuga ico gihe imitavu yoyo barayiterura hanyuma agaheza akagenda agafata urugendo barinda uburuhe inka zabo zikuze gushika ku mitavu yavukiye mw'igishiro. mabano y'inka hari mu kwezi kwa Nzobigira ntemwakira sonza ncandagisha hakaburuzi hepfo y'iwacu gwitwa Mubarazi zigasigana kurujabuka kwa Mutaho namwe murayizi yateye umunani zirajabuka ngongere mu kiyaya naya Mutahi ikirere kirashikana. inshuti namwe bakunzi ba RPA murahejeje kumva ibitari bike kubijanye n'umugigwa wo kugisha no kugishura. mwumvise ico uwo mugigwa wari uvuze kuri basogokuruza bacu. twizere ko mwatahuye ibitari bike kubijanye no kugisha no kugishura byakogwa aho hambere. nino ngaha rero duciye dusozerera ikiganira ko hambere cyo kuri uyu wa kabiri Ruhuhuma umwaka wa 2023. nshimire cyane ivy'imva mutima umutumire wacu Arsene Bitabuzi
yadufashije kuremesha iki kiganiro, nongere nkengurukire kandi namwe mwese mwari muduteze abiri. Marie Ange Irakoze nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu aho muherereye naho utaha. tuzuhira zose umuvyeyi asawe surasimbagiza n'amabano y'inkamabano we ako hambere imigenzo amayagwa n'imihigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere nuko rero tukina nk'abakunzi ba radio FPA ijwi ry'abanyagihugu ni hano ku kiganiro ako hambere duciye dusozerera amakuru yo kuri no wa kabiri ruhuma umwaka wa 2023 mwebwe mwari muduteze yompi mwakoze bamenyesha amakuru bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira nabo nyene bakenuye. Emmanuel Ninge ko nari kuri micro ndabike banuye muroranirwe mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye.